none rijya vu mwari kuye Ryavu numvise ko ryavuye ku mva ya Yesu nyene arasengera umwana w'umuntu umwana wiwe aremvye agira apfa buriya mu nyuma umwana arakira pe uwo muntu baramuhaye imodoka aramuha imodoka aramubwira ati kanagashimwe kawe mugare wo kuronka imodoka nayo utagira nawe utaha navyo nibibazo baricakira umugisha y'iki hari akuntu yahoshe ku mpeta yarayihoye jewe rero guhurumbira ibitangaza nivyo rero yanyigishije sikuba uca bugufi bwawe ubaho umushinga ntahe ukisanga wamukurikiye ariko mugabo tugiye kuraba mu wundi mwanya birangira wicujije bisanzwe urukundo ntirucagura niho rero nahuvye yabayitama mu majambo makeya wagize itama nagize itama mbona nsanga aracafuye murasa nabi agahuzu kiyo ndakamomora ndakubita ndamukubita ndamuryamika mu miceri kubera nyene uko ndamusanze ubu birangiye ndiko ndicuza yari karampi mu mutima arabe kandi ari umugwiza atunga kugira ngo arabe umutima w'umukobwa akunze ko ashoboye kuba yo mwihangana mu buzima bwose ubu rero birangiye ndiko ndicuza ibaze ivyo bintu urahombye ziranotse nagize igihe mvuga ati sinokunda umurimo je rero sinarinzi yuko ariko arampima kumbe sangana mu boss rero mu buzima numva umenga no hanura abakobwa ntukarabirere umuntu mu cirore c'ubuzima rimwe kuko ejo hiwe ntahubuze yes me amor hani nariko ndibumvira ko hani mu yacu twayikorera muri Marina Bay Singapore ko wasigaye inyuma mu iterambere ubona bankifata ingendo nja guspendinga amafaranga yanje hanze kandi mu Burundi dufise n'ibituronsa hotel aho ni kandi ni hotel yakataraboneka iri mu gisagara ca Rumonge ahubwo nkubaza ntuzosubira mu karere uje kuruhukira handi atari hano ishuruti oya hari ivyumba vyiza vy'imico yose ahasanzwe VIP eka mbere na chambre présidentielle hari amasare y'inama y'imanza kabare buffet umukeke n'ibindi bijanye mbega customer care iri hano mbega kayaga gahuha kaduganye Tanganyika uteramiye hano hantu kuri internet guruka nk'umuravyo we akandi kabijya rero piscine na iradushwaramwo vuba cyane nibi turonsa hotel Paradise on Earth. Okay, ladies and gentlemen, be blessed wherever you are. Imana bahezagire cyane mumugisha kubana natwe. Of course, this is your boy Ndikuriyo Leonce the son of Dr. Robert Edicon aka the ambassador. Muhezagiwe cyane musharing mu commenting subscribing muzohere mu babambere ndakubwira ngo nakiriye mama pastor all the way from GN Films arasa neza nk'ibisanzwe nubwo mbona ari uko no musimenga ntimwerekana cyane nk'umukozi w'Imana. Mama pastor ndemerewe kubandanya ndakwita kuno kuntu urafite uburenganzira nta kibazo nako ndibaza ngo mengaruka yawe si aba mama pastor birabaho biraba cyangwa uri muri wa mugwi uvuga ngo ukizwa ni mu mutima yego umutima ndani wewe uraho uhagaza ndaho nyene nubwo ushira ko dutatuwaje amatwi ugatobora nk'incuro 8 nka usanga ufite tatuwaje ahantu runaka yinyegeje oya mama pastor oya nayo fise kubera ko udashiraho agatatuwaje mbona ko kubera oya je mu mutima wanje ntibindekuriye umutima ntuvyemera ubifata nk'icyaha kuri jewe mugabo ngo tubwire impamvu n'ubundi kuri wewe tatuwaje uyifata nk'icyaha yego impamvu ndayifata nk'icyaha ni kubera tatuwaje basi ari ikintu kikujaho kitakuvaho ukenera kugikuraho mugabo kikanka kukuvaho kuri je cyane mvumenga ni icyaha muga ikindi cyo mugarekanda guherekera ni herene nubwo ushatse urikurako hari intoboro isigarako kumugari gihisiba igasibangana hamwe ucishije nk'akantu katocamo biraba urumva rero natatuwaje nk'ubu womenya ko hari ubuhinga bwo kuyifuta woyishiraho ukavuga ati neshize ko mu kwa gatanu mu ko 8 shatse nzoyikura oya ndayiko so turakwakiriye cyane rero uramutse abantu benshi bari bagukumbuye hano hantu murakoze cyane ku mazina baranzi ni Diane ni ryo zina nkoresha
niryo zina ry'akazi. Hama nkaba ndi umukinyi wa filme ndakinira muri GN baranzi mama Pasiteri w'amanyanga. Mama Pasiteri ako kamanyanga se ninde akagutumye haragera ko tumenya ko ari uw'amanyanga kubera benshi bantwenga ngo ndasenga cyane. ngo warasenga gose Yego none usenga gose uhinduka uw'amanyanga niko bavuze niko benshi baguma bantwenga ngo koko yake amasengesho ari mazima. ariko no mu buzima busanzwe Diamba mbona menga uri umusenzi. Yego usenga kwa rujya rugero nibanga ryo mu mutima. Rujya rugero nuko kwiba ibya 10 ivugisha ukuri nuko gusahura abantu mubagurisha ko imikubuzo n'intuzeya ibiyiko nimba ndavyibuka ibiyiko mbibindi nibiki ivu ryavuye kumva ya ivu ryavuye kumva nakiriye passe ejo bundi arambwiye ati je n'ukuri tuvugana usibye ko Imana yampezagiye nkagera i Bujumbura nkaba rimwe nje ku kibuga c'indege kubera n'akazi tari kuba kubwira ngo ndurira n'indege ngere ni Kigali. None rijya vu mwarikuye ryavu numvise ko ryavuye kumva ya Yesu nyene mwarageze za Tel Aviv za ntuze hariya muri niwe rero harakantu hariya muri Israel niwe harakantu kayobeye murariza niwe harakantu ariko kandi ikintu niyumvira burya ivu ryo kumva Yesu ntiworiyora udafise ukundi kwizera n'ubundi rikaguma ari ivu risanzwe nk'ayandi yose. Yego n'amazi barayahezagiza utagira ukwizera ntaca kumarira ugafise ukwizera agakora igikorwa. bijya bintu muriko murabibamwo gute kubera ko ni filime ikunzwe hano ndabibutsa ni Akamuna kuva kwa Saba ejo bundi narihenze ngo agatsiriko ntigahere kubera ko yatangurwa na nizo filime nyinshi ziri hano mugabo agatsiriko akaba ari filime twaheruka mu minsi heze yigeze kuba hit ariko ni filime Akamuna ihagaze neza subwa mbere ukina kwa Sabasi wewe umaze kuhakorera kenshi nibaza ko ari naho waserukiye arahandi urakina nkabi uretse muri JN. Hariho mugabo ntizakunze nko muri GN so ino projet nini uriko urakinamwo mugakina ibintu nkabijya je bundi nakibaje pass ariko sinanyuzwe inyisho yampaye ino inspiration yo gukina ibintu nkabijya biriko birakora abantu ku mitima nka kujya mwayikuye he twege baraduha tugakora nyine iciyumviro ni King Sabasi niwe dufata ko ari wenyine vision natwe turakora araduha ibyo aratubwira ivyo dukora hama tukaplika tukabikora kugira ngo vyigishe abantu ariko ico cimviro cha King Sabasi umunsi wa mbere bakubwira kuzoba mama Pastor bakubwira ivyo uzokina wari umerewe gute? Ndararyohewe nyene narimvye bashintu nzobishobora kweli ariko mu mutima aravuga yego ariko uko biri kose ntegeza kubikora. Yego mu masene mumaze gukora bijya byose twabonye hajya hose bijya byose ni hehe habaye nka kugora musubiramo kenshi kubera mbona bitoroshe amasengesho nkajya bijya bintu mwakora amanyanga gusenga nka kujya utabimenyereye menga hari ahantu wokina bikanka kabisa ni hehe nawe ariko nubwo wowe uri umukinyi mwiza hageze igihe bana baragukosora kenshi ngi muhasubiramo kenshi uri kuri tere nyene birashika bahagukosora ukavuga ati aha naha ugasanga nyene mugabo ntitugora cyane dushiramo akabaraga nyene. Nihe nshaka kumenya ajya amasinzi yose nihe washizemo akabaraga cyane ku masengesho ku masengesho barambwiye ati usenge vyanyatse nanje rero kubera gusenga ndabikunda ndashiramo akabaraga. Yego usanzwe ubikora mu buzima busanzwe gusenga yego gusenga nyene rega gusenga nibwo buzima wabigize ubuzima nkawe nko ni mpamvu ariko ndabyizera rwose gabi nizera mwene mizumaze iminsi usengera iki abantu usanga burya sinzi ko urabibona buri season umuntu aba ameze nk'ufise umutwaro asengera we n'igiki uri kurasengera cyane muri no minsi oya nibanga umutwaro wibanga mu mutima sinovugira hejuru yovugira je nkumvise mu cameraman hano amaze iminsi kumava asengera umugore mwiza kuko umugore wari wese we ntiyomubura urumva hari undi mukobwa twicaranye barahava bamubona mu kindi kiganiro nawe nyene amaso ariko aramunyereka ashobora kuba ariko arasengera umusore wanyawe kubera abasore abari bo bose ntiyobabura we nawe uriko urasengera iki usengera umwana usengera umugabo nawe
uriko urasengera kuba ministre cyangwa uriko urasengera kuja muri Amerika? Ni umutwaro wanje w'ibanga nawe novugira ngaha ndiko novugira mu byo navuze nta hantu nahaswe kwegereza nta kirimo nta kaviza ushaka umugabo wawe nabonye zitanga we fata kandi nawe yarayiguhaye umugabo wawe atanga viza ariko yaraze kuyiha umugore we nani mushaka kuja muri Canada nk'abandi nga nawe yarayiguhaye yarakansigengere njose ra niyo breaking news amakuru nta mwari mufise mubwire abantu bose banze yuko ngerenje muri Australia naracakiye kugeza igihe nzo nabonye tuno muvugishwa no w'ibinyoma cyangwa avuga ukuri yarayiguhaye kwe mana hagifite inzira nyinshi inzira nyinshi sasa nariko ndibaza ngo kuri ako kantu nariko ndavuga bigenda gute ngusange umuntu kubera ko sinzi kurana ko zimana bakino gihende burya mpagaze ku kamuna sinzi nimba turi kumwe ugasanga asengera abandi ibintu abipfuriza ibintu ariko ugasanga ivyo bintu we ntavyaragera ko canke nta nagacu uko yobigerako bino bintu ntuza tubyita ubupfumu oya si ubupfumu mu bisanzwe reka umuganga ntiyipfura ndiko muganga hajiganga muganga ntiyipfura urashobora gusengera umutwaro w'umuntu ukawusengera ugacamo mugabo wawe ugasanga ntuciyemo muga ntucika intege yo gusengera abandi umuntu ugasanga wirirwa uratanga amaviza ku bantu ugasanga abantu wirirwa urabagabira impangu kubera kuntu nyene fasta babivuga dufate bikaba umuntu ukamubwira tugiye kugura parcelle ukamusengera bikaba wewe nawe mu buzima uri kurabamwe ugasanga no kuri hinzu biracagoranye gadiye oya ibyo bintu urabitahura ariko biragoye gutahura iyo mpemu yo guhezagira abandi kuri urwo rugero wowe ntunahezagirwe na 2/10 by'uburyo abandi bahezagirwe yoba yubatse gute nico rega ntumva mu bisanzwe biragoye gutahura kandi biragoye kumva ariko mugabo jewe aho numva kuri je numva nuhagarara mpagarara yuko ushobora gusengera umuntu akishurwa we ntuwishurwa mugabo ntucika intege ariko ikindi naco abantu ntibishirirwa rimwe mugabo nubu numva ntaranyuka ico uriko uravuga muri yo safi ndacemera mugabo okay basi ndabivuga uko ubona umukozi w'Imana wa nyawe arimo nabo bafite ikiganza cyiza cyo gusengera abandi bagahezagirwa yarakwiye kubaho ari wa muntu w'umukene yoca ahantu no kuvuma bakavuma oya yarakwiye kuba nawe yogira umugisha ku buryo bamubona akavuga ati n'umunyamugisha mu bakabo voilà très bien kugira ibyo yipfuriza abandi babanza abone ko byamubaye none nta ba pastor zibabayeho uko yambara ikoti come on hano mugabo baracibwe nge ntabo ndabana cyane hari ahantu ugiye nko mu gihugu agasanga umupasere yambaye ikirato ibi biti amabuka rurayaza ikibe kimeze ngo ugasanga carahengamye acambaye nk'imyaka 4 yirwaduga imisozi n'ikoti yarahevye irazamwo ubuki ari pasteur cyangwa abo bitabarimu w'ahantu kibaza ati none hano hantu yotuma mera nka babandi akagira ibya 10 canke bakavuga ati umukozi w'Imana reka tumuhezage reka diya babura gato ngo uhagarare imbere y'abantu none nk'ubu we uhagaze imbere y'abantu ko urabwira ati Imana izobahezagira ugiye kubaka inzu yawe Bujumbura ugiye kuja hanze ugiye kuronka ibi nibi uwo muntu ariko arabivuga akabivuga ubona agira tembagare kubera inzara diya buke wo kwizera ibyo reka avuga vyoroshe biragoye kuvyumva nawe nyene mwenye warabikeneye ariko wantahuye impamvu natevye aho hantu nagutahuye byoryoha sinzi nimba ariko isi yubatse umugisha twifuriza abandi natwe tubanje kuboneka nako ariko kandi uraho niwe yabimbwiye neza menga ari apostle mbaye haga ambwira ati uri umukozi w'Imana wa nyawe utegerezwa guhereza kuba ufise ibindi bintu ukora hanyuma wabivanga n'ivyo bindi bintu ukora uhise uba umukozi w'Imana to mu manyanga nta kuntu nakumutohezagirwa bisigura ngo nimba umukozi w'Imana akira aho hantu ko ndavuga hahandi wamenga hateye isoni swata agende yisuzume ko adasenga nabi canke ko atari umunebwe wo gukora ibindi yarihebeye Imana naho akaba ari umwe wo mu baherezi yamayo abakirisu ni bamuprene en charge bamugurira inzu bamugurira imodoka agenda erega ivyo biremewe ndabitse ivyo nukuri mu bisanzwe amaze kuba ari umuvyeyi wanyu wo mu mpwemu ababera kwizamu abashigikira akabasengera hari abarara amajoro bikora abantu abakozi Imana barara amajoro
kugira abandi batabara abantu ugasanga yiko afise umutwaro wawe kabisa nk'uwo ufise ikintu urakimuhezagiza kugira ngo nawe agire basikuraje yo gusengera ariko usagashima kuko nta gashima woha umukozi w'Imana kuko abereka akorera Imana iyo ari uwo mukuri mugabo ni ukuvuga rero ico gihe wewe kaba gafanta mu bisanzwe ariko umuntu nk'uwo nabo gushimira ahantu vyabereye bibi nuko twese bose tubashira mu mugumwe tubona yuko nk'uno musi pasteur umuhezagiye yitwa yuko ari babandi b'amanyanga bacoresha ubutumwa badandaza ijambo ry'Imana sinzi ko urabibona umva ndi muri wa mugwi wabajya abakozi b'Imana b'ibinyoma nkuko mwabitiye mugahoro n'abandi baca bashira muri urya mugwi ukamenga pastor yafashe ibyo bifungo yagusengeye wiyumviye ku mu blessinga ntiwa mu blessing rega abantu hari abantu hano Imana yahezaga afite udufaranga ashobora no kuvuga ati agaparisera nene naraguze mu Kamenge ndakakugabiye pastor hari abantu jene ati kubera warangiriye kwizamu umwana agira apfe uramusengera arakira ndazi hari abantu umuntu vyabayeko oya ego yari umukozi w'Imana arasengera umwana w'umuntu umwana wiwe aremvye agira apfe buriya mu nyuma umwana arakira pe uwo muntu baramuhaye imodoka yamuhaye imodoka ego aramuha imodoka aramubwira ati kanagashimwe kawe mugabo rero kuronka imodoka nayo utagira nawe utaha navyo nibibazo ariko mugabo naco basi ni respect ni honneur yo tumavuga ati iyo modoka yari nko miliyoni zingahe nka 40 irashikana 40 anto oya sinzi cyangwa ni kwa toni ariko wewe wavuze ngo twitwa gute udokorora utubido mugabo naho koba kabido umuntu ashaka kabido urazi none kabido baza kugwa ngaha urazi umuntu wonyene yitoye wakubiswe akaguhe ibihumbi 500 vy'amarundi uwo muntu uzomuvuga umwandike no mu bitabo naho kwa kabido kaba kamaze kitwa kadeplacement nako nabwo urujya umuntu adafise agatahana utumugashira ku isoko gacupfa umurongo aho wubaka ukabura twubakamo ukaburibereye mu kazi kubaka niho kubaka mugabo ugiye nk'ahandi mbe ariya hirya wogura agaparisera kakaba karahagomye kazovuga ati narasengeye umuntu ndabona ikiganza c'Imana yego nuko bimeze ino filime ku ruhande rwawe kubera iyo mwigisha namwe muri yigisha ikira kwigisha iki iyo filime ingaru akamuna karatwitse nukuri kariho karigisha abantu kakabakura ahantu kabashikana ahandi nagiye ku bwanje karanyigisha icigwa rero kidasanzwe iri kiranyigisha no kumenya ko mu buzima ntukajane n'ibishobisho ngo by'abakozi b'Imana genda buhoro buhoro ushishoze imbere yo kwemera gose ukumva ko ari badadi nyene babibonye nyene cyane ugende buhoro kandi ngo buke bushikara ngo umusiba kumugezi byenyigishe nico kintu kiranyigisha pana guhubuka ngo bitangaza ngo cakira ikinyigisha je kumenya umuntu wari we basi ugashira ibintu ku munzano ukabalancinga ego kubera ndaguha karorero nka sene twakinye baricakira umugisha y'iki hari akuntu yahushe ku mpeta yarayihoye bya bahuhuka abana abantu hasi bakagwa hasi ako barijutagura bigejewe rero guhurumbira ibitangaza nivyo rero yanyigishije ko ntoba muri ivyo bihe nibanza kugenda bukebuke uhanura iki abagore kuko biriko biravugwa hano na pastor yarakigarutseko ubwo ati abagore bafise imitima yoroshe abenshi bariko barahahonera bigatuma n'ingo zabo zisambuwe nabo bari barakurikiye bitwa abapasta uhanura iki abamama mwino minsi bakurikiye ubwice no bahanura ko bogenda buhoro buhoro mu bisanzwe diko naho ba mu nzu yawe yonyene uregeramo igicaniro kandi ugasenga Imana ikakumva simpaka ngo ugende ngo mpaka ngo muri byo bitangaza ngo hariya ngo habaye igitangaza kimeze uko ngo hariya ngo bakijiji biki ngo impumyi zirahumuka ngo ibimuga ngo kajana biramugurutse ugaca wirukayo mu bisanzwe no bahanura ko batokwirukira ibitangaza ahubwo boshira Imana mu mitima yabo bakayigira iya mbere mu mitima yabo kuko sorry nta kibazo bese imitima yabo bizobafasha birabafasha mu buzima
kubera iyo ushize imbere byose birashoboka ukagira izamu diko imunzi yorosha kuhagira akarago kandi manika kwishura simahanga uje mu rushengero ngugende ngo muri zabira bitangaza ndabahanura aba mama nkahanura aba papa nkahanura aba bayigeme bahurumbira ngo ugiye kuronka umugabo ngo ngapfuye ngo hariya na hariya genda usenga Imana wowe uyizeye izoguhishura ukuri urambarare ku karago kawe nubwo hoba mu cumba canke mu cumba cawe co mu nzu wabiteguriye uzoyaga n'Imana simpaka ngo banaka binaboneka ko wari wifadikanije n'umugabo wawe mu manyangare yose wokora birakwiye yuko umugore yokurikira umugabo muri vyose nubwo vyo bari bibi yitwaje ngo umugabo wanje ntegerezwa kumwubaha ndamwubahiriza urumva mu bisanzwe urakurikira umugabo kubera kubaha umwakubwiye ati kubaha ukubaha nyene basi kubaha uca bugufi bwa ubaha umushinga ntahe ukisanga wamukurikiye ariko umugabo tugiye kuraba mu wundi mwanya birangira wicujije none umwankiye ko menga byoca bifatwa nk'ubugararije niho hari kibazo reka abagore ntihatari abasigaye kandi ko umuntu ngo abafise umugabo w'umukinzi aja gukinda ugasigara umufatiye inkingi iti nta kundi ko nakurikiye umugabo w'umurozi reka ndamufatire inkingi nawe uje w'umurozi ere guca abaye umurozi arakwirukana ugende waye yopfa umugenda adiko upfa umugenda hako umurozi rega diko Imana ukana navyo urumva uburemere bifise rega diko Imana zibaza wenyene gatwe kawe Imana izokubaza agatwe kawe ntizokubaza urya mugabo mwari kumwe ngo uzobaza ku gatwe kawe ntizokubaza ngo wari kumwubahiriza kugira ngo bigende neza ugahuja mu vyaha ngo mutifu ko umugabo agiye mu vyaha bizorangira nawe wicujije rero umwe wese azobaza ku giti ciwe niyo mpamvu ca numva umenga ntiwakurikira umugabo manyanga yose naho tububaha kizazi sana mama pastor byanabonekanye araka video kariko ka trending hano hanze wabonekanye uri kurakubita umugabo abantu umubangamiye umuhasha ku rugero runini uravuga ati jewe undavye ukaraba igarama ndiko buryo nsa neza imitahe ndiko wa muhungu we w'umukene kugo rugero urabona koko wewe twobana diya ibyo bintu byatebwa abantu baravuga ati wa mama pastor rero nawe nyene ni fake mama pastor nyene nkuko tuko turabona muri filme ntabwo kubahuka ngo ukunde umuhungu akenye Ige ni inyigisho diko Mchana pate wa video nabonye utakura namukubita kandi ushastura kara kabisa nivyo gushikira wewe nyene tubona kandi koko umuntu akuravye yaboneka nyene kuri kwimitahe uri umunyamuja bushitse nkubu ntivyo gushikira ukikundira umuhunga Kenya takintu aragera ariko afise mu mutwe mana yanje diko ntazoteko mu bisanzwe urukundo ntirucagura niho rero nahuvye niho wahubiye urukundo ntirucagura bayitama mu majambo makeya wagize itama nagize itama mbona nsanga aracafuye murasa nabi avuara ngo acafuye arakenye aracafuye ni wa muntu agahuzu kiyo ndakamomora ndakubita ndamukubita ndamugemeka mu miceri kubera nyene uko ndamusanze ariko yari mu kazi siko yarari kandi uranatisa mugabo wagiye kubimenya mu nyuma ubu birangiye ndiko ndicutse rega ndiko ndamusaba baba kumbe kwari ukwigirisha yuko akenye yari karambi mu mutima arabe kandi ari umugwiza tunga kugira ngo arabe umutima w'umukobwa akunze ko ashoboye kuba iyo mwihangana mu buzima bwose ubu rero birangiye ndiko ndicutse ibaze ivyo bintu urahombye ziranotse Yatari ntivyoroshe igende inyigisho rero ihagaze kuki muri iyo story ihagaze ko ino video nagiye kubimenya ntaba yuko yari filme mwakoze ni filme mwakoze naga filme inyigisho rero ngaho irimo ihagaze yigisha ahantu ihagaze abakobwa yigisha abakobwa ntiyigisha abadamu yigisha ko umukobwa utorabira umuhungu umuciro rarimwo ngo umugaye ngo nukubera yambaye nabi ngo asa nabi ibaziye nagize igihe mvuga ati sinokunda umurimo rero sinarinzi yuko ariko arampima
kumbe isangano mu boss. Yego. Rero mu buzima numva umenga nohanura abakobwa ntukarabirire umuntu mu cirore c'ubuzima rimwe, Yego. kuko ejo hiwe ntahubuze. Ejo hewe ntahubuze. Ntahubuze. Ariko kandi bose ntibategereze no gukunda abo bakire gusa, kuko erega ntibakirira rimwe. Oya ntibakirira Kubera rimwe. ndiko ndumva akantu kuri wewe, erega wicuza kubera ko wasanze wari wamukubise uzi ko ari umukene mugabo ugasanga ni umukire, niyo mpamvu wicuza. Ariko kandi iyo uza gusanga uwo wakubise nyene ari n'umukene ntavyo buri kuricuza. Oya. None abakene tuzobaha bande? Abakene aho tuzoba. Biratari sana. Sasa Diane ndagushimira cyane kuba waje. Sinzi nimba hari akajambo kamwe kuko utangiye kugira abakinyi benshi gisata kiragutse baracakubona muri filime akamuna bizobandanya. Gira akantu usigiye abantu wumva ku mutima mu buryo bw'impanuro, nambu basengera, nambu bipfurije umugisha, eben twe buri gihe tuzinga intebe tuberekeza abashitsi. Yego. Akantu numva no batekerera babandanye bakurikira akamuna, babandanye badusabone nyene badushigikira. Ya basubscribing ku mbuga zanyu. Ego. Bagume badushigikira kugira bigere kure abantu babibone. Hama ikintu tongeye kubasaba bana badusengera kugira inyigisho tuko turigisha abantu zigere kure. Hama nanjye ndabakunda. Ikindi naco numva no basabira umugisha w'Imana. Imana yo mwijuru bampera umugisha. Kuko hari abo duhura bakambwiye mama pasta turagukunda. Tugahura turagukunda. Rero numva nanjye nababwira no munsi ko ndose akaryo kuba natumiwe hano. Numva nababwira ko nanjye ndabakunda. Imana bayezegi. Digo Entertainment.